kuguma tukwiruka ko hajya abaniyombare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Mwaramutse muri iyi weekend twaraye turangije habaye ibintu byinshi cyane mu Burundi. Twarabonye isoko canke galeri yahiye, amagareri abiri i Bujumbura, Le Parisien na Kwanda y'Izamba vyahiye. Hanyuma turabona Reverend Kuriye akoreshe conference de presse aho yateye ubwoba cyane abantu batavuga rumwe na leta, aho yifatiye mu gahanga ba Niyombare atashoboye kuspecifia abo bandi abaribo. Ariko na cyane cyane hari ikintu abantu batashoboye kunota nuko habaye activité ikomeye cyane kuri internet itajanye nécessairement n'ivyabaye nubwo kumbure bimwe byoba byabaye reaction y'ayo masoko y'ivyo Ndikuriye yavuze, ariko aya ma space ndiko ndavuga amamo yari yamaze gutegurwa. Donc andi kuvuga kuri X habaye ama space novuga ashika nkane jewe nashoboye ku loginga in kumviza gatoyi bien sûr ntibashaka kuyumviza yose ko yari maremare. Nagiye kuraba ntuzeye post y'umuntu yitwa Siho turi premier niwe yamaze nkubishira hamwe avuga ati space ya Wilson Lixon, space ya Reynolds Butari, space ya Semerera, aho hose avuga check. Hari August the 23rd, hari kwitaki 23 aravuga ati kuva vendredi nibereye mu munyenga wa X. Donc abantu mu byukuri baraye kuri X je nkora space mu bihugu by'Iburayi bimwe hari nk'amasaha 8 z'ijoro 7 z'ijoro, mugabo bari bakihari kandi bakiko barasaba ijambo. Hari abantu nabona ko basaba amajambo nibaza ko ari mu bihugu amasaha yashitse mu masaha 7 z'ijoro, mugabo bakishaka kuvuga kandi twatangure ico kiganiro cyamaze amasaha ashika 5. Aravuga ati izi zose nazikurikiranye kuva ku ntango mpaka ziheze. Félicitations, nuva ko ufise antuka inyota n'ivyo nja gushika ko ico bisigura ibi bintu. Arasubira ati ce qui est sûr nuko hakiri abafasoni n'abashinga ntahe bijunja n'ijambo. Ico naje no gishima mu biganiro iyo ndiko ndumviriza urumva ko harimo abantu benshi mbere je no ko ari bo benshi mu bisanzwe nkunze kubwira abantu ntimurandimitsi cyane kuri bajya abantu bari nuvuga ku ruhande ari extreme n'abantu dusa dufise mu bihugu vyose extreme gauche extreme droite, usanga afise police yabo imeze nk'igoye, ariko hanini uraba la majorité au milieu ndiko ndacapa cyo bita belle curve ijya courbe mbakoresha cyane muri statistique, aho usanga abantu benshi bahagaze neza ari uku. Hanyuma ku madone yose abantu n'ibintu byinshi bakora, hanyuma ari extreme hakaba ibindi mugabo bari bakeye. Sicyo nashaka kuvuga, ndashaka kuvuga ko yes abafaso n'ibijyo n'ijambo barahari. Acara komeza ati ce soir naho ni fokode. Bo nagize umwete nteka ndabe ayo ma space umwanya yamaze ko sinashoboye kumviza yose. Space ya Wilson Honorable Wilson Lixon yamaze amasaha hafi 8, amasaha 7 iminota 59 n'imisegonda 31. Iyo ni ya Wilson. Hanyuma yabaye 22 August 22nd, hari habonetse abantu bashika ibihumbi 6. Hanyuma turabona space yindi ya Reynolds Butari yavuga ngo abarundi bazotahura ryari. Turindiriye iki kwikukira ku maraso y'inyuma ya Wilson yavuga ngo abarundi turarushe iturigwa ry'amasoko riva kuki. Hanyuma gaso ku ya Butari donc nayo bwari bukiye bwaho cyako muri bishobora ko ari uwo munsi je w'amasaha wanje ari kuntu usanga bitandukanye n'amasaha yo mu bindi bihugu byinshi. Abantu 8 n'ibihumbi 8 n'amajana 3 bitabiriye, yamaze amasaha 7 iminota 19 n'amasegonda 38. Aho ni kwa umva n'amasaha menshi ni nk'umunsi wose uyu umuntu agiye ku kazi yakora amasaha nkayo nyene mu vy'ukuri. Hanyuma iya Semerera yamaze amasaha 5 n'iminota 48 n'imisegonda 28. Ico gene ko ndabaza nti mbega abarundi baba hanze
babona gute ingorane zihanze Uburundi bofasha iki mu kurondera inyishu. naho nyene harabonetse abantu 1,500 je ryari rya mbere abantu bakwira 1,000 baza kumviriza amaspace yanje ntanguye vuba mugabo urumva ko kandi yari amasaha novuga adatomoye neza ku bantu bari muri Afrika n'abantu bari Burayi ariko barateramye mpaka mu masaha 8 hamwe nagingira ikigongwe. Iyi space rero ya nyuma ni ya Focode ndabona titre iri mu gifaransa Echo de menace Robert au Burundi revers militaire en RDC etc ariko nayo yamaze amasaha 4 n'iminota 31 n'imisegonda 39 abantu bashoboye kuyitabira mu bumvirize 24,224 abantu bamaze kuyiraba kumbure imaze guba recorded ni 64,900 ubundi ko ndavuga kumbure je ko ari 35,000 canke bishira 70. Voilà, ico cerekana yuko abarundi banyotewe banyotewe amahoro, banyotewe kuganira, banyotewe guhabwa ijambo, banyotewe igihugu cabo kuko abatari bake bari muri diaspora canke mu buhungiro si vous voulez. Ico nico que j'ai remarqué, niyo conclusion que j'ai tiré aho CNDD-FDD kubabwira ngo muzohera nk'ifu y'imijira muve mu burigini muze tugwane. nibaza ko hari hageze ko bagira ati ivyo muri kuvugira hiyo ni tubahe platform tubivugane turako hari ivyo twoshira mu nzira ariko reka da. Voilà, ariko uno musi nashaka gatoyi mvuge ku kindi kintu novuga ko abantu benshi batatize attention ni ijambo Pacifique yavuze tugiye kurangiza ikiganiro ciwe benshi kumbure mutatira attention kubera ari ku musozo bivaye n'amasaha wari uri kumbure bamwe bari ko barasinzira naje novuga ko navyumvise inyuma yaho kubera naje ariko n'ubuziganiro nsinzira ndiko ndacyumvira cyane mu ijoro cyane. Dantureka ikintu yavuze kiri important ni cyakamaro cyuko tutoreka ngo CNDD-FDD yifatire abantu mu gahanga hanyuma tunume. Twarabonye yifatira mu gahanga ama eglise, imigambwe, abantu ba societe civile nyene aba Pacifique ba ujya atwara Parseme, Faustin Ndikumana n'abandi benshi cyane ariko na cyane baribasira niyo mbare bimwe biteye ubwoba nico bituma nagomba ino video ino audio ya Pacifique ndayisesangure neza kugira ngo twumvirize ico nawe abivuga ko kuri ko kuntu kugufata bagahindura narrative bagasiga ivyondo umuntu birenze ivyo yagomba gusigwa. Reka tumumvirize. Ariko imbere yuko twumviriza Pacifique nashaka mvuge ku kintu kimwe nzokora video ndende kuri Niyombare General Niyombare. nibaza ko ari umuntu nkwiye kwipansha kugenda ntahure dimwe akaheze ku Burundi niki ca motive 2015 niki motiva inyifato yiwe kumbura ikintu kimeze nka biographie abafise information muzozindonse. Mbere yaho nashaka kuvuga ku kintu kumbe nakoze video ngufi yamvuga ku kintu bita George Orwell yanditse igitabo 1984 kumbura sho kuronka copy mu gifaransa canke mu cyongereza aho absolument. Hanyuma muri ico ntuzeye hariho similarite imwe y'abadede nyinshi cyane, similarite presque zose. Mugabo yo nangeze ko ijanye na Niyombare nuko naho nyene bari bafise umwansi w'umugambwe bita Emmanuel Goldstein. Emmanuel Goldstein yavuga ko ngo yahoze ari umunyamugambwe akomeye umwe mu bihangange vy'umugambwe. Hanyuma ngo acara agambanira uwo bita Big Brother ari we yari mukuru w'umugambwe Arepo, donc umukuru w'umugambwe wari ku butegetsi bavuga ngo nene the party uzosanga hano hagacinyizo it's the party n'umugambwe ntabwo hatwara guverinoma n'umugambwe. Nijo tumubona Reverie afata ijambo akabeshuza Neva, akabeshuza ministre de la défense, akabeshuza canka akitanganiza ku kibazo bijanye na coopération kubera ni super ministre ni Big Brother umukuru w'umugambwe. Medanture kresha avuga ko Emmanuel Goldstein bamufata ko ari umwasi w'ico gihugu, ibintu byose byagenda nabi niwe byashira ko habaye ibikenye intambara turimwo habuzu y'aba spy bashaka kwica bavuga ko ari umuspy Goldstein. Donc nshaka kuvuga yuko yari umuntu fictif niko novuga bashira ngaho kugira ngo abanyagihugu bame en perpetuité mu bwoba. Baranafata n'iminota 2 bavuga ngo 2 minutes of hate, donc iminota 2 ya haine ya y'ugwango kugira ngo berekane kigesera Goldstein
Goldstein kituragishinga kidusubiza inyuma etc. Bo nico nashaka kuvuganiza yuko niyo mbare bamugize Emmanuel Goldstein of 1984 ariko kumbure muri iryo sesangura nzokora rizuba rirerire nzoja mu madetaye reko no munsi ndeke Pacifique ivyo yavuze tuvyumvirize. Kirimo ako niko kambe nagira mvuge ibindi sinosubiramo ivyo bagenzanje bavuze kuko nanje ndabibona uko nyene mu majambo nyene babivuzemo gusa akanungira mpereze ko umengo ndagiye kure gato ni iki kintu mbona baguma bitwaza umwanya wose iyo bariko baravuga imigenderanire yabe n'u Rwanda umwanya wose ni niyo mbare hari n'ukuntu abarundi tumenyera tukarekerana intwaro umuntu ikamugira igikoko ikamugira ubudashoboka natwe tukarekerana bikagumuko ntihagire uwishura burya birahambaye ejo bavyukiye Muhozi ko twese tuvuga tuti ivyo muvuga muri kuri Muhozi sivyo turavyaza ejo niba batandukira Rukindikiza niturekerane ngo reka Rukindikiza arimenya ko batavuze twese dukwiye kwama dufatanye mu nda bahagurukiye uyu natwe duhaguruka tuvyana je ngoma mvuge kuri niyo mbare uyu munsi. Bo tutaravuga kuri niyo mbare specifically nibaza ko avuze ikintu gihambaye no ku bantu basanzwe ku barundi basanzwe aciye anyibutsa umugabo yitwa Martin Niemöller no mu Germany n'umudagi no Germany n'umudagi yahavuye w'umupasteur w'ubu-Lutheran pastor yahavuye avuga cyane agwanya abanazi à l'époque ikintu bizwi ko ni amajambo yavuze discours yavuze yise ngo they came first they came ubwa mbere bahereye aha. Bo ubushaka kuja kuyonda kuri internet ndayishyize mu gifaransa kumbure ndaye kuja mu congereza ko nibaza ko abantu bavuga ifaransa mu congereza bavuga ngo quand ils sont venus chercher les socialistes je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste ati baraje barondera ba socialiste nta nakimwe navuze kubera ntari mu socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste baje kurondera abo ba mu syndicat ntacyo navuze kubera jewe sinari umusyndicaliste. Quand ils sont venus chercher des juifs je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif baje kurondera abayahudi ntacyo navuze ko jewe sinari umuyahudi. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour parler en ma faveur. Ati nanje baje kundondera basanga ntawe gisigaye kugira ngo ashobore kumvugira. Nibaza ko ari statement nziza cyane mu Barundi atari seulement abactiviste mu Barundi muri rusangi washaka kuvuga uti bon gihe bariko bica aba FNL muri Safisha jewe nari numiye ko ntari mu FNL mu nyuma barishe abatutsi sepa muri 2015 ndi numira ko ntari umututsi mu nyuma barishe sepa aba UPD zigamabanga ndi numira ko ntari muri UPD zigamabanga sinzi ordre des choses mugabo kenshi na kenshi usanga bibasiye nk'umugumwe cyangwa umuntu umwe washobora kuvuga uti batwaye umuneighbor ndicecekera kubera ivyo bapfa nta bitandaba mugabo musi nabo bakuziriye uzosanga atawusigaye kukudefanda. Anyway ntihagire uwunja ko abatutsi ya FNL nibiki nshatse kuvuga justement imigwi ntoyemo imigwi randomly umuntu ashobora gutargetinga mugabo shaka kuvuga ko ururiye uwundi nawe ruba rukwegereje kugira ngo zirisha mu kike zirariye mpanda ibintu nk'ivyo ariko reka tugume kuri sujet. Kuvuga niyo mba rumengo ni ibintu byoroshe kumugira igikoko no kuvuga ko ari we adafashwe Burundi butazopfa buronsa amahoro imigendanire y'u Burundi n'u Rwanda itazocoboka nukuri ico kintu tukwiye kucanga. Niyo mbare bariko bamuhora iki? Niyo mbare ni giki we wenyene? Ni giki igihugu cyobura kubera ko niyo mbare atafashwe? Uwo muntu ko yagwanye muri bo bamuzi ni uyu ariko aravuga numvise ndikuri ariko aramuvuga hacavuga nyene ko nimva bazoyimba ko nibiki bazogira gute akacavuga ngo abantu ntibazi igihugu cyavuye. Kutamenya igihugu cyavuye nimva bisigura kuba abantu baragwanye muri CNDD-FDD. Mbega ndikuri yoba we yararushije niyo mbare kugwana ko bariko baravuga bati niyo ndikuri yakomeretse umwanya wa mbere nyene Mario myaka atagwana. Bo ntaja kukomera kwa niyo mbare plutôt kwandikuriyo twashaka justement tuvuge ibi bintu vyo kuvuga ngo niyo mbare niwe muntu acishe bagafata umuntu umwe rimwe hagiye bafata umuntu bakamwibasira pour entendre nyuma gatora uwundi
muga ntibishoboka ko umuntu umwe usi General Kiriswa ariwe muntu ateye amagorwa i Burundi. Ugiye kwenimera ibi bibazo Uburundi bufise nta kintu na kimwe kiririye na Niyombare nta na kimwe. Ese kuvuga ngo Niyombare watumeye igitoki kitaboneka how abigenza gute? Arafise amakonisyo ahantu hose agenda mu barabati Uburundi baje kugura igitoro ntimuzobahe muzobasubiza amafaranga yabasubiza inyuma ntibishoboka. Amadovize arabuze mu Burundi. Ese Niyombare wagenda muri za FMI za World Bank baba partenaire bakira ati ntihagire umuntu asubira guha ifaranga umurundi. Ivyo birashoboka ubwo baje Niyombare babukuye. Bo hari gihe ibigori anageza ibijya anagesa na neva twumve yidodomba. Ese Niyombare ni wazara telefone abantu mu anagesa abo bari miro ntimubahe ibigori byabo ntimubaha amafaranga bari myikawa ntimubahe. Ese ivyo bumva bise sense amashira hamwe twavuze neva genda mu bushikiranganje ndibaza bwa commerce avuga yuko atagisata na kimwe gikora. Aravuga ubutare, aravuga amazi, regidezo, amatara, aragarukanye niyo anagesa n'ibindi vyinshi tourisme vyose avuga ko aramanyanga arakajagari atagenda. Eske Niyombare niwe muntu ari umwe azaragenda muri aya madomeni yose adogoya ivyo wumva bifise sense? Uburundi ibibazo bibo hanze muri education, muri santé, infrastructure ntushobora kuvuga ngo ni Niyombare, ivyo ntibishoboka. Ni kutuzubaza no kuturungika amaso kundi mwansi. Niyombare kuva avuye mu Burundi sindiga numva discours yiwe ntiturya twumva ngo arafise igisirikare bishoboka gute? Tuzi yuko Uburundi hagiye bwari mu ntambara, turya twumva president yagenda ari dodombera ngo uwo manaka no mumaniko uwo manaka no mujya magufa. So ico ifoko antuka abantu batangura kuhariza iyo narrative absolument. Bo iviva ngo igihugu cavuye navyo nyene nifo ko baza barabiraba abarundi rega igihugu ca twese twabibayemo hani hambara abantu benshi twarabuze. Ibe byo kuvuga ngo abantu benshi baranafuye ntibanagarutse. Wobona waranavunitse mugabo utwicumbagira hamwe abantu bapfuye. Hari abantu benshi nzi abavyeyi babo babuze abana babiri, abavyeyi banguru babuze umuhungu. Abantu benshi barabuze ku Bahutu, uruhande rw'Abahutu, ku ruhande rw'Abatutsi, ku bariko bagwana n'igisirikare, ku gisirikare ndaza umutamama ariko yidodomba umwana we baramuhitanye. Abarundi barabuze. Ntabwo ari we wenyene, wewe unakomeye wagize n'Imana kwanza ugacuronka ibiti ukazurajya urungika abana bawe heza. Abantu benshi bagwaye imvunja kubera ugwimo twabayemo. Biva ngo iyo cavuye caratuvunye no twakure ivyo ntibabihagarike. Ubundi dukeneye ko bwogora, ntidukeneye ko buguma buba igihugu kivuna abantu. Kuko n'igituma mvuga uko si twe twagwanye twenyine twovuga ngo hari ibyo dukeneye kuronka kubera ko twagwanye. Ijya ntambara twarimwo, urugamba twarimwo, hari abavuga ngo cyaratuvuye. Ukamengo warafise inkoho niwe yagwanye wenyine. Hagwanye abantu benshi. Iki gihugu kugira ngo tubone turashitse ku masezerano yo mu 2003 abantu bagize uruhara muri ijya ntambara bari benshi. Abanyagihugu basanzwe nibo batwereka inzira, ariko maze utimuve Bubanza muja Makamba nta naho twari tuzi kandi twagenda mwijoro. Mugabo umunyagihugu niwe yakuja imbere mwijoro, rimwe hatabona akakuja imbere akakwereka inzira, akagushikiriza uwundi munyagihugu, uwundi akakwakira akakujana akagushikiriza uwundi, ukabona murashitse Makamba utahazi. Urumva urwo rugendo bakoze. Twarashika ahantu umunyagihugu agaca yisohokera akagushikiriza inzu ati nimuryame mu ruhuke. Abanyagihugu nibo batugaburiye iyo myaka yose ko none twaryiki. Abanyagihugu nibo batugaburiye, abanyagihugu nibo barungitse abana babo ku rugamba. Murumva rero byabaye urugamba rwa bose. Abanyagihugu baratanze amafaranga, abari hanze barakutanze amafaranga, barakora ibya diplomasi, baratumenyekanisha umuhari hanze. Muri make rero gwari urugamba rw'abantu benshi kandi rusaba yuko mu byo dukora byose tubwirizwa kugerageza kugira ngo abo bantu babone yuko ingufu batanze, ibikorwa bakoze batazi bikoreye busa, yuko hariho ikiriko kiraboneka mu byo bipfuza ko boshikako. Niyombare ko yagumye ari umutegetsi muri iyo rebellion yabo, ni gute uwo mubwira ngo ntazi igihugu cyavuye? Nimba atazi igihugu cyavuye, vyagenze gute ngo uwo muntu bacyamukira umukuru w'ingabo z'u Burundi ari wa mbere bizeye muri bo ngo abarongorere igisirikare? Vyagenze gute umuntu nk'uyo ngo ari we baha gutwara iperereza ry'u Burundi nimba atana na kimwe amaze, nimba ari umuntu atabona igihugu kiva niyo kica? Twebwe ico tumuziko
Niyombare ni umuntu yubahutse kuvuga ukuri. Mu kwezi kwa kabiri 2015 Niyombare yabaye nk'umuprofeta, yandikira Perezida Nkurunziza aramubwira neza ibizoshikira Uburundi hamwe yohirahira agakora ikiringo cya gatatu. Uravye note de renseignement ya Niyombare, ivyo yanditse vyose vyagenze uko nyene. Muri ico gihe umuntu yaragejwe amabanga yiwe agakora akazi neza kiwe agatanga iyo note. Buriya ikosa nuwerekanye ibizoba canke ikosa nuwanse kumva impanuro z'abari bagejwe amabanga kandi bari bagejwe kumwereka ingene igihugu agira gite mu kaga. Bon, kuba jene kumbure batazi ibiko ivyabaye ico gihe babwirwa mu propaganda ya DD, twibukanye ko Niyombare, General Godfrey Niyombare ico gihe ngo niwe yashinzwe iperereza ry'u Burundi. Hanyuma nk'umuntu ashinzwe iperereza mu sanzwe ico bakora no kuraba ikintu gishobora kubangamira umutekano w'igihugu imbere yuko bishika. Sabo bantu baza kuniga abantu bata mu nzuzi, no, ugomba kuraba imbere yuko evenement ishika ugaha advice uti ibi kintu tugikoze ukuvyo habe biteye ingorane ni tugikoze ukuvyo habe biteye ingorane ni hanyuma aragira amatohoza yiwe arabona yuko never plutôt Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bishobora gutera ibibazo mu gihugu. Arandikira ikete na nifuje kubona content ya mugasi ndaribona iryo kete mugo niwe yarubahutse arandikira never aramubwiza ukuri. By the way, Niyombare avuka mu Kamenge umujumbura imbo abanyambo murazi ko batajya umunwa, aravugisha ukuri aravuga ati jewe ivyo mbona witoje vyoteze ikibazo niki vyoba vyiza iyi manda gatatu tuyihojeje. Umva ko yubahutse. Tukibuka ariko kandi ko atari wenyene, hari abantu benshi no mugambwe wiwe bamukonseye uko nyene. D'ailleurs ngize n'Imana mu ndwi heze ikinyamakuru mu gacitwa Yaga cyakoresheje interview Jeremy yarasanzwe arongoye umugambwe ari wo secrétaire général w'umugambwe, nawe nyene avuga yuko uko ariko bahanuye Nkurunziza ariko arabirenga ko arabandanya. Jeremy Ngendakumana uri mu bagumyabanga batashigikiye ikiringo kindi cha Perezida Pierre Nkurunziza. Warasubijwe mu Mutamana? Oya, reka ndabikubwire neza, twebwe ntitwashigikiye na gato kiya kiringo kuko twarabona ingaruka mbi kizotera mu gihugu. Twarabibona umenye politiki ubwizo gusoma kure ukabona ati iki kintu kibaye bizogenda ukuntu. Twarabona yuko bizogira ingaruka mbi, ico gituma twahanuye ngo babireke. Jewe naranabivuze hagiye nigeze kubona kumenyesha amakuru ndababwira nti ikiringo kiragoye kuko abantu bose batwiyamirije, abanyaburaya batwiyamirije, abanyamerika batwiyamirije, iyi ni migambo yatwiyamirije, Eglise Katolika yatwiyamirije, noneho n'indani mu mugambwe hariho abatabyumva batabishigikiye. Rero nibaza ko bitari by'iki kiringo kizotera ingorane. Wumvise ndabivuze yemwe ni banyatevye baca baranyaruka kunkura mu mugambwe, ntacyo batwagirije, bavuze ngo turi intagondwa gusa. Intagondwa zikurikira zirakuwe mu mugambwe. Rero numero ya mbere yari jewe. Ni naho kandi twabonye abantu benshi bari ku ruhande rwa CNDD-FDD benshi bamwe bari bavuye mu Bubiligi baje gufasha ngo igihugu bacubake bajya mu kuza ngo zana ubumenyi bwawe ngaha. Harimo Gervais Rufyikiri yari docteur ingénieur je pense, harimo ujya Piyo ntavyo hanyuma yari arongoye inama nshinga mateka, n'abandi benshi kumbure ntaza amazina, nabo nyene bavuga bati reka tureke kuzana akajagari, reka twubaze Arusha, reka twubaze ibwizwa shingiro, reka twubaze umutekano mu Burundi tuge priorite, hanyuma turondera uri mu kandida. Nabo baca bibuka ko n'imijugujugu barabirukana, ubu benshi bari hanze mu buhungiro. Nibo Reverend Garavuga ngo reka kuvuga mu Bubiligi nimuze ngaha tubice mwese. Wanashima je Niyombare birashika nkamuvugisha, je ndamuvugisha, iyo ndamuvugishije mu bantu bose bahunze niwe wa mbere by'ukuri akunda Nkurunziza kurusha abantu bose. Sinzi ko ndi kuri yo yibaza ko bakunda Nkurunziza kurusha Niyombare. Niyombare ndamubajije wavuga ati jewe nashaka ko Nkurunziza atarenga ku mategeko, arangiza akaruhuka agahabwa iteka ry'uwarongoye igihugu kandi umuryango wiwe ukaguma umufise. Atabandi bo baramuhenze bamutegurira kumwica,
baramuhenda ngo bari kumwe birangira bamwishe. Niyombare arakubwira neza urukundo yari afitiye Nkuru Nziza ntabici ruhande, nta wundi mupoza numwe nduva avuga ivyo bintu. Ikigira kabiri, Niyombare niwe muntu yama yatuhanuye twese atubwira ati mwebwe muca ku ruhande, mwebwe mujya kugwanya CNDD-FDD, nimutumbereze neza abariko bari iki gihugu, mureke kubwira aba CNDD-FDD bose kumenga muriko murabagwanya. Yama yabitubwiye. N'umuntu akunda gose CNDD-FDD bujya bavuga ati iyo muyitutse mwamwibagiye ko je nagwanye imyaka 10 muri yo, mwamushatse kuvuga ko nagiye kugwanira ubusa, ko ntafise impamvu nanje nagiye ku rugamba. Uko niko atubwira Niyombare. C'est vrai, Niyombare yafata Nkuru Nziza ko ari grand frère, ko ari mukuru we, kandi birumvikana umuntu hanuye Nkuru Nziza ko yoheba iry'amanda gatatu yamuhanuye ibintu bimeze neza, yari gusaza, yari gukukuruka n'agateka atagira uko kangana. Murabe nabo bantu ba Domitien na ba Sylvestre ntibantunganya ata bintu binini uvuga bakoze. Bon, kumbe Domitien yakoze contribution mu masezerano yarusha, ariko no kuba bayeho batuje mu cubahiro, habaye inama barabatumira, banditse ibitabo abantu baragomba kubisoma. Naje nafite document ntibantunganya yanditse, ariko na cyane cyane kuri Kaya Nkuru Nziza, umuntu yabaye umukuru wa maki agataha bakumvikana, agatwara imyaka 10, bakasigaho nuzeye ijya CVR, bagasiga abahutu n'abatutsi bako baganira, amaradi yari karakora, droit de l'homme zari zimaze kwiyubaka neza, agaca yikukurukira. Ubu Mandela yapfuye, ubu Julius Nyerere atakihari, niwe aba ari umuhuza, niwe ari umuhumure muri region, niwe bari umuhumure muri kuri continent. Bamagata bahumure, hakira hari commission de sage sinzi kuki hari Nkuru Nziza niwe bayitwara. Nkuru Nziza habaye c'est pas graduation hier i Cambridge, MIT sinzi ko bigisha political sciences, baba mutuma ko ati turafise umuperezida w'igitangaza, reka mumvize commencement speech yiwe, comment on fait la réconciliation, comment on fait la reconstruction, comment on fait la réconciliation d'un peuple yasheshe amaraso menshi. Niyo situation Nkuru Nziza barimo. Abanditsi b'ibitabo bariko baramuhamagara ati Nkuru Nziza turaguhamagaye tubwire vyagenze gute, bariko baragwana kugira ngo basohere ibitabo vyinshi, amabiografi n'ibindi. Mais no, iyo short sight onako yamurugejeje mu kuzimu. Namavuga ko n'iyo myaka 5 yagwanira yayitwaye umenga n'imbeba n'ifuku mu mwobo, ntiyasohoka n'igihugu. What for? Tugatu ujya mugambwe genda murabe ururimbo rwayo, ururimbo ruvuga bino bintu twese tuvuga. N'umugambwe twagwanye tuvuga ko atamuntu azosubira kuba impunzi, n'umugambwe twavuga ko dukeneye igihugu atawanja wangura, dusangira iby'igihugu twese. Akatondeka bobo ivyo babona, akavuga ati kubwanje n'umugambwe umeze nk'indege yanyurujwe, hari akagwi kariko karoyobora iyo ndege, kayitwara hatazwi, mugabo ivyumviro vyawo babitaye. Uko wowe niko avuga, simvuze ngo niko ndabibona, mvuze ivyo we wavuga. Rero ndi kuri yo, ariko aramutuka, niyo kwibaza ko ari wakunda uwo mugambwe wabo kumurusha. Ikindi numva no kongerako, en fait Niyombare ni umurevolutionnaire arondera ineza y'abanyagihugu bose. Hanyuma hacajamo bajya bacinda tucinjire bagiyemo kugira kumbure baronke ibite, bagiye mu mpera y'intambara, hajamwo abantu bagiye bati tugiye kwihora, hakabamo abandi bagiye bavuze ati turabuze ahandi tuje ntasaganirizo, bakajyana inzigo baca barayigumana, ariko bavuga ati twebwe dukeneye aneta do droit nkuko mbabivuga, dukeneye ko ntasubira umuntu atasubira guhunga, dukeneye ko duprotege abantu ntihagire igihe basubira kwiyumvira kuja mu ishamba ko twe twagimisha ko vyaramubabaje. Pour rappel, Niyombare ubundi yabuze papa wiwe 1972, akavuga ati umuntu yabuze se yakuze ari imfuvyi, niyo kwifuza ko ari undi mu mwana yokura adafise se. Ico kintu je nakimumvanye, avuga ati jewe nta kuntu nk'umuntu nakuze ntafise papa. Kumbure muri biography nzovuga menshi cyane, nkabona ukuntu vyari bibabaje mwari muhagaze neza ko ngo papa we yari umuntu akomeye mu bisanzwe, umenga ngo niwe yatwara wa mbere yatanga gutwara umenga prison y'impimba, mugongo ari umuntu akomeye avuye kwiga Astrida, ukomeye muje kwira abaseze ko baramwanditse amazina yiwe, Niyombare Nicodème je crois. Nzoga biography undi munsi, mugongo nshaka kuvuga ko we yavuga ati aya magorwa je nabonye singomba ko ari umuntu usubira kuyagorwa.
nibutse Sendege niwe kunze bati murantura narigore nta muri nzosura kugoresha ariko ikintu cyatumye tujya mu ishanga ntidushaka ko twosura guproduiza kuko bavuga ngo les mêmes causes produisent les mêmes effets dushaka guproduiza les mêmes choses ngo abantu babe forcé gusura mu ishamba kuko kandi iyo si ikintu twoyivamo. Iyo niyo esprit ya Niyombare, iyo niyo esprit y'umu revolutionnaire akunda abanyagihugu, iyo niyo esprit y'umu patriote. Pane vyo kuvuga ngo twitungishe duhohotera abandi reka twihore nabo nyene baraturiye, iyo si esprit, iyo ni esprit y'umuntu akomba kwama mu ntambara perpetuellement. Ce n'était pas Niyombare donc. Ico nashaka mfite abantu bashe on the record y'abadede bari kwagira ama narrative tubone ko abadede aba bari bon. Nuba muvuga ngo kudistinga agenda bafatira hamwe kuko mbona umenga nta abandi baracecetse abadede b'intwara sindabona ngo bahaguruke ko dukeneye ko bahaguruka. Dukeneye stand up guys, stand up. Okay, anyway, I digress. Ikete giwe yanditse ico gihe ryavuga ngo ku neza y'u Burundi, yongera ko ngo ku neza ya CNDD-FDD, arangiza avuga ngo ku neza ya Nkurunziza n'umuryango wiwe, ntahirahire ngo akora ikiringo cya gatatu. Yamaze kuvuga amakunga azofatira ibihano Burundi, yamaze kuvuga ingene abarundi bazogumuka, yamaze kuvuga impande zose ibintu byose bizoshikira Burundi byose birashika. Wow. Umva ko yavuga ineza kandi ntabwo umva ko atari kuvuga ngo akeneye gutwara igihugu, yavuga ineza y'igihugu ko yaraza ati twe tuja kugwana. Daye niyo gize kuvuga ati mbega ko twe kera tugitangura mu za Kamenge ari no mu bantu barutanguye buryo bona mu za Kamenge ati twavuga ngo naba peuple pour dire armée du peuple, umugambo w'abanyagihugu plutôt igisirikare cy'abanyagihugu. Byahavuye gute ngo kibe igisirikare cy'umugambwe? Cyavuye gute ngo kibe igisirikare ahubwo ca neva izacu cakagwi kamwe? Icyo kintu nibaza ko abantu benshi bagira revolutionnaire bivuka ko batangura aba peuple kugira ngo akiza abanyagihugu bibananira gutahura ingene igisirikare cyavuye kiba igisirikare cy'umuntu umwe, igisirikare cyo kutungisha, cyo guhesha agaciro, cyo kucinyiza abandi, ibintu nk'ivyo. Mugabo ivyo bintu naravyumvise. Uyo muntu niwe akwiye kwimbirwa umwanya wose bamwambika ivyondo nk'uko babigira, cyangwa uwo muntu n'intwari ku gihugu cy'u Burundi? Bo ico nico kandi abadede ngomba kubabwira ivyo bintu byo kuguma mukingira ikibaba ikibi kiriko kirakorwa mukabona ati iki kintu ni kibi pe ni kibi turakibona mugabo mukuma mashi muguma ahubwo rimwe n'uvusemere mukaza kumuzivya canke mukaza kumutera ubwoba. Ubwo butwari buri hehe mu gihugu kiriko kiragenda kija mu kuzimu murafise igihugu muzojamwo nyuma ngo ni mukunda igihugu. Umuntu akunda igihugu niyo muntu yavuze ati nyabona ntiyagi ntidukora ya makosa ntiduteme ntitugira aho dutema ndavuga cya kintu cya kera ntitwisuriye ko nk'impene. Nigeze kumubaza ikindi kibazo Niyombare, ni kubera kuri kurasoma declaration yo gukura Nkurunziza utigeze uvuga ko ukuye ibwirizwa shingiro ko kudeta zose zihagarara gukura ibwirizwa shingiro? Burya wewe warashaka gutwara ico kibazo nakimubajije, anyishura ati jewe nagwanira ko je nabagenzanje cavuga be na Siriro ndayirukiye nabo bari kumwe twagwanira ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa n'amasezerano yarusha. Ujya mwanya ko Nkurunziza yari yananiranye ariko yica abanyagihugu, twafata ko yovaho umukuru w'inama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa shingiro ryabivuga, akabandanya agategura amatora abarundi bakitorera uwo bashaka ko abatwara. Niko yanyishuye. Umuntu agiye asubira muri iyo declaration Niyombare ntiyigeze ahagarika ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Bica bigorana no kuvuga ko ari kudeta iyo utahinduye utakuyeho cyangwa utahagaritse ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Bo non seulement ibwirizwa shingiro kandi n'inzego nibaza kumva iyo declaration General Manara yumvise n'inzego ntabwo ngo inzego turazihagaritse. Hanyuma kandi mu Burundi hagiye haba amakudeta amwe ari sanglant les uns de plus que les autres, ariko ntitwigera twumvaho nka kudeta yabaye rate. Naravuze kudeta yabaye rate muri 1992 je crois kuri Buyoya. Tuze kumva umubuyoya amara imyaka 20 yidodoma ngo uwo mpabajya abantu no bamara. Bo ariko nashara cyane tukavuga duti nta maraso yasesetse. Ntabwo Niyombare yabanje kugenda kuma bagira kuri ndadaye atereka ngende mpigere vero mbaze ndamutemu gasho, reka tubanze dufate sepa wari umukuru w'inamashinga amateka tubanze tumubohe, reka dufate uwundi muntu wese ari ku ruhande rwa Nkurunziza tubanze tumuzirike, hanyuma tuje kugira ama declaration abo bantu baboshe. Ntavyo ntiyigeze abanza gutargetinga des individus
ivyo ubona umuntu avuga ati dukeneye kubogora igihugu c'est un Traoré, je titre nzoshiraho izo ari Traoré du Burundi, okay, le Traoré du Burundi. Ntabwo yavuze ati je ndoye gusesa amazoga mufate buno butegetsi, unako nahunze bamuretse akumbara ari Tanzania kumbeho madame je makeyi ibintu nk'ivyo, ariko vyumvikana ko atari umuntu avuga ngo n'umuntu anyotewe ubutegetsi n'amaraso y'abantu. None mwe munyoterwa amaraso yiwe kandi ayiwanya ataranyotewe koma. Icyanyuma novuga iyo umwumvirije ibintu avuga, niwe muntu avuga guhuza abarundi amoko yose. Ikibazo cyanyuma namwaje hari kete rigeze kwandika ndanavyandika, namwaje nti wewe ko so yiswe 72 nka kujya kwa bandi ba CNDD-FDD batari bari, ni kubera iki tutakumvana imvugo y'amacakubiri kandi nakwe kugera kurushiko no abandi bavuga ko ari mugabe y'umwumvirije imbere ya byose ashiraho ko amoko yose akwiye kujana kandi akaba mu gihugu bose bubahirijwe. Kubwanje uwo muntu ntabwo ari umugesera, uyo muntu yahagurutse kugira kize igihugu, anabuze amaraso yari ko arabandanya seseka mu gihugu. Jewe sinemeye ko abandanya tukwa atari umwe yishura ukabenga ntitubizi, niyo mbare so umugesera nkuko bashaka kumugira nta na gato. Ibyo kuvuga ngo imigenderanire wa myiza ruko atanzwe niyo mbare n'impunzi. Numvise umushikiranganje w'imigenderanire avuga ngo batangaye ko bavuze ngo bazomuha HCR. Imbere ko ngeza komese nibagire ikintu cyo na kabiri kirakomeye cyane kuko abantu benshi bitwaza vyumvikana umuntu yabuze umuntu inzigo iki mugabo hari abantu batari bakeje tubaze kuvugana babuze ba papa babo imfuvyi z'igihumbi kimwe cyane 1992 mugabo bavuga bati ivyo bintu vyatubaje vyabadutraumatije au point que tutifuza ko hari undi mwana yokora adafise se kubera politike, tutifuza ko hoba iyindi ntwaro ituma abantu baba papa bapfa ataco bazira canke naho boba bakizira dufate kuko igihano cyo gufa cyaravuye umva nawe agomba kuzira ikintu. Nico gituma twebwe dukora dukovye kugira ngo habe harmony hagati y'amoko, habe harmony mu gihugu. Muri abo je noshiramo nka Francis Rohero burya nawe yaravuze papa wiwe mugano uzokwira wumva avuga ngo tuzobamara muzosubire ni mugaruke ni wa Mungu wagwaro yuzi ibyo bintu vy'inzigo vy'inzikira byo kuguma tuzura kaboze byo kuguma tutayishika kuri level tubabariranira canke omwe tuvuge dutireka ibi bintu tubivuge duti plus jamais ça. Niho jewe mbona umuntu w'umushingana niyo mbara avuga ati je narabuze papa naragandaye nari yakiriye nagize Imana ndakura mugabo sinifuza yuko hari uwundi mwana yokura adafise se yahekuwe na leta yahekuwe n'inzego zitwara uburundi. Nuwo niyo mbare Godefroid General wumva abo badede bagenda baridodombera nta kintu nakimwe bariko baramugiza ati niwe yatwikiye abantu hari niwe cece ekada. Nuwo soko yavuze ati no dukeneye ko ibintu bihinduka tukaguma twubahiriza ibwirizwa shingiro, tukaguma twubahiriza amategeko y'Arusha, tukaguma twubahiriza harmony mu gihugu, tukaguma twubahiriza amasezerano twahanye, tukaguma twubahiriza kandi yuko tugiranira imigenderanire n'amakungu. Nico bamuhora kubisigaye ivyo mu Rwanda n'u Burundi kumbure yoba iyindi sujet nagomba gusa kugira i defense yuko dukwiye kumbure kuguma duhaguruka mu gihe cyose abadede bari kuba forma narrative itari yo bakigisha abantu twohaguruka tukahatanga information zihagije. Ari mpamvu navuze ko nkeneye kugira documentaire iri yimbitse kuri Godefroid Niyombare afite amakuru mushobora kuyampa nebuze abantu mwakoranye hirya no hino abantu mumuzi kuva mu ntango gushika mu ntozo mumpa ayo makuru kuko ico gihe nzokora documentaire yimbitse gusumbya iyo no musi. Sawa rero mwese mugire umunsi mwiza ariko encore nibutsa abadede ko abarundi bakeneye banyotewe amahoro, abarundi banyotewe ukuganira, abarundi barushe. Muge umunsi mwiza.